ntituje ngarukira gati mu ginyo yuko dufise ikibanza na gitoya muri Kenya ntaco dufise pe ntaco dufise kugira tukigire no gufata tugafata izo risk zo kugena tukava ngaha tukagenda tukimenyekanisha. Ni vyiza cyane ndashimye sana urukundo runini cyane binyeretse ko ntatambaniro rero. Yeah, thank you so much. Kintu cyambere novuga umuziki ni n'urudandazwa ni business nk'izindi. Hari umuntu abafite ntanze nk'akaroro ku ma business abantu bakora, umuntu target yawe siyo yiwanje, like umuntu ashobora kuba afite target yo gukora ngaho Bujumbura gusa, ubundi afite gukora target ya Mumbai, Dubai. So ni sinovuga ko nihuse ni target zanje nibyo nshaka. Yeah, business umuntu akitangura iragoye cyane, ariko uko imisi igenda ihaca irengana uragarura ayo watanze. So nubu ndashima Imana hariho amadirizi amame maze kuronka muri kano kanya ndi muri Kenya, so muzobibona byinshi. Umuziki n'amasezerano, so kira muntu wese wumvije uruhande rumwe, umuntu wese abari mukuri kugira umuntu amenye ukuri nuko yumviriza izo mpande zose ziri kumwe. Mu gihe batarahagara ari bamwe bose ngo bavugire hamwe ntitwemenya nindari mu makosa canke ndari mukuri. So bo barazi impamvu bazifuta n'impamvu bitakunze ko bavyumvikana neza. Tuvuzuke dukore, like ni vyiza ngaha mu Burundi baratuzi besho barazi, mugabo tujabutse hanze ntebatuzi. So mu gihe umuntu ure agumye mu nzu, like biragoye ko umuntu amumenya. Ifo yuko dusohoka hanze tukamenyekanisha Burundi bwacu. No umunyamahanga cyo navuga, kandi n'umuntu afite izina rinini cyane muri East Africa ndetse no muri Africa, amaze gukora ibikorwa bitandukanye binini. Je gukorana nanje yari nk'indoto ya n'ikintu noshimira Imana kuba twaranakoranye gusa. Like ni numwe mu bakobwa twavuga bagezweho bibihe byose muri Kenya ndetse no muri East Africa. Urabonye ko bamare bamurondera abadarasa muri Tanzania, turetse n'abaturi brown bo muri Kenya hari wabo. So ni big dream kuri jewe. Kandi kuba ikora ama challenge mesh ni indirimbo nziza, of course ni indirimbo iryoshe, ahubwo sinzi impamvu abarundi bateko barakora ama challenge. N'ibiharuro biboneka ko muri Kenya hariho indirimbo ikunze cyane gusoma ngayo wacu. Abantu bavuze ko Imana ibabare cyane na indirimbo nakoze ubwayo nyene yari janye, kandi twakoranye n'umuririmbyi akomeye. Imana imezagire cyane hari hose nubwo atumva Kirundi gusa. I think abantu bavyumva bazomusigurira. Mimi nimshukuru sana Jovio ambao tumefanya collab. For sure ni amechukulia kama yake. Like so sehemu zote alikuwa anapiga simu, ni mtu anaheshimika, anambia nina msanii tumefanya kazi ngoma nzuri sana kutoka Burundi, so naombeni mtupe interview. So tulikuwa tunaenda hivyo. Bitwara uburyo, kandi ikintu naco bamenya nuko kuzana umusani umukuye mu gihugu uzobibaza satbi atso kucimugana. Ikintu bokwitega n'ibintu byinshi nuko ndiko ndakora cyane, kandi vraiment abifuza yuko none asubira inyuma bo bavyibagire uwo mugambi nawe mfise. Nimbara bazo baba barabare, I don't care, but
reka dukore. Jewe guhera no munsi munyike muze wa surprise. Haro nindi zina bamaye muri Kenya mu premier vice president wa hariya. Yitwa Kindiki, nitwa Flo Kindiki. So mwese mukandika hano. Amakorabo baba bonga ha mu Burundi baba bo hanze ya Afrika mwitegemeje.